Uno musi itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu mu 2024 hahimbajwe umunsi mukuru mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Uno musi uhimbazwa buri tariki imwe z'ukwezi kwa gatanu. Uwo musi rero wahimbarijwe mu ntara zose z'igihugu, ariko intara ya Kayanza yari yatewe iteka no kwakira umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero yashimiye abanyakayanza ku kuntu badahengeshanya kwiteza imbere, ati iyo umunyagihugu ateye imbere n'igihugu gitera imbere. Yongera abahimiriza gutera igiterwa c'amavoka kugira ngo ico giterwa kizobafashe kwiteza imbere. Naho biruko, uyu munsi mukuru ushitse abakozi ba leta bamerewe nabi, ushitse abakozi ba leta bababaye, bari mu bukene bwinshi. Kare bahora bigina umunsi mukuru nk'uyu bafise agafaranga ku mufuko, ariko ubuhoho siko vyagenze, bamwe ntibagiye no kuri uwo munsi mukuru. Ibihe rero Uburundi buriko buracamwo birigaragaza, ntawobihisha, ntawoja ngaho ngo ahishe umwotsi inzu yamaze kurangira. Abanyagihugu muri rusangi bamerewe nabi. Kuri uyu wa gatatu itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu, Uburundi bwifadikanije n'isi yose mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi mu gisigara ca Bujumbura. Bamwe mu bakozi baganiriye na BBC Gahuzamiryango bavuga ko uyu munsi ushitse bugarijwe n'ubukene ku rugero hatari bwabone. Ibi biremezwa kandi n'urunani mpuzamasendica COSIBU, aho rusaba leta gukora ibishoboka byose kugira umukozi yabeho neza. Inkuru ya Gildas Yihonde Mpundu i Bujumbura. Ku rwego rw'igihugu, ibirori byo guhimbaza uwo munsi wahariwe abakozi vyabereye mu ntara ya Kayanza. Bamwe mu bakozi baganira na BBC Gahuzamiryango mu gisagara ca Bujumbura vyaboneka ko batanezerewe. Basigura ko ubuzima busigaye buzimvye ku rugero rusiga ubwenge. Biye ku isoko uko bukeye ko bwije usanga ikintu bagura igihumbi, igihumbi n'atanu, ariko ugasanga rero wa mushahara nawo turonka ntiwigera uvaho. Umva rero kuvuga yuko umunsi ari umunsi mukuru w'abakozi, ntavyo novuga, kuko nta munsi mukuru ugenda guhimbaza wihimbazanya umukanda munda watubitse. Abikorera utwabo n'abiyungunganya mu bisata bitandukanye nabo nyene bavuga ko ibintu biriko birunyuka. Ibaze uheshi batazi kwisa 1200, cyo bibaze 1200 kwisa, ugasanga aho kundwi ufite nk'amasaha nka 15, uzo kusanga aho kwezi urose nk'ibihumbi nka 80 canke bidakwira. Warushika rero muhira ugasanga irasiyo ugiye gusuma ku isoko, ugasanga umuceri ubugeze ku 4500. Amazu yaraduze, urabona nk'inzu bwa mbere washaka usanga tuba mu tuya n'ibihumbi 80 umva by'abasore nyine abantu batararonka amafaranga. Mugabo izo nzu bazidugije ku 225. Abadandaza nagoye ko umunsi mukuru ushitse bitoroshe kuko ibintu biba biduga cane, bimaze kuduga cane abakiriya nabo baca bagira abakiriya ntibaheza ngo baze kudushorera, bitaza batukure buciwe. Uko biri kose umunsi mukuru turawuhimbaza, twizera ko ejo bizogenda neza, abadandaza niko bimeze. Izi ngorane bazihuriza ko n'urunani mpuzamasendica COSIBU. Celestin Savyimana rurongoye afatira ku ngorane zihanze igihugu mu bisata nka byose, ahereye ku bukene bw'igitoro butuma umukozi adashobora kwiyunguruza, iduga ry'ibiciro ku vyankenerwa, ubukene bw'agasukari, agashara kadakwiye n'ibindi. Asaba leta kugira icikoze. Nukuraba rero ingena leta yoshigikira abanyamishahara kugira ngo bashobore koroherwa buhoro buhoro. Abanyamishahara gusigashikira n'abanyagihugu mu kuraba ingene ibiciro bitumurengera canke bimwe leta ishobora gukora ikabikora, ariko hariho byinshi bikwiye gukorwa na leta, mugabo biciye mu biganiro bakagira ati hokorwa iki. Ibihe vy'ubutunzi bitoroshe Uburundi burimwo bisa kandi n'ibiteye amakenga abashinga amateka. Bafatira ku kuntu n'amahinguriro akomeye nka Bararudi rihingura ibinyobwa rigatanga n'ikori rinini cyane muri leta, asa nayo ariko arasubira inyuma. Mu ndwi iheze babajije umushikiranganje wa mbere ikizo ngorane zoba zivako. Yabishuye ko ari ubukene bw'amafaranga y'agaciro
akemeza kandi ko ari ingaruka z'ivyabaye muri 2015. Ibi turiko turabamwo ubu ntitubibone ngo ni ivy'ubu, tubone iyo vyaje biva. Ni ingaruka mbi ya vya bihano twafatirwa kuva 2015 gushika 2020. Inyishu rukumbi yuko iki kibazo gitora inyishu nuko turonka ivyo dushora, dukora amadovize yo kugura ivyo vyankenerwa, igitoro, imiti, ifumbire n'ibindi byose biva hanze n'ibi byose by'impuzu. Ubu umunyagihugu wese arumva yuko igihugu c'u Burundi kigeza aho umwasi ashaka. Umushikiranganje wa mbere arabivuze neza ati kandi ibi vyose ni ingaruka mbi z'ibihumbi 2015. Nukuvuga ngo ni ingaruka mbi za manda igira gatatu. Tugerageje kwibukanya abatari bake barasemereye bati bagabe sigaho umukuru w'igihugu nareka kwitoreza ikiringo kigira gatatu, amategeko ntamwemerera kugitwara. CNDD-FDD irajya umutima menyo, iragagwa, eka mbere hari n'abayirimwo biyamirije ico kiringo kigira gatatu. Abakozi b'Imana baravuga bati nta kindi kintu iki kiringo kigira gatatu kitemewe n'amategeko kije kudushiramwo atari kudushira mu buja. Ivyo vyavuzwe na Musenyeri Simoni Ntamwana. Nziza ko ari kuriwe kwitoza ubwira gatatu ku giti c'umukuru w'igihugu biri mu nyigisho Musenyeri mukuru wa diocese ya Gitega yahaye abanyagihugu hamwe n'urwaruka rwa paruwasi Murayi muri komine Giheta y'intara ya Gitega. Hakaba hari mu mpera z'umwaka waraye urangiye. Dukurikire Musenyeri Simoni Ntamwana. Ko mutware yahora atwara ashobora guheza ikiringo ciwe birumvikana twamutora imyaka 5. Iyo myaka 5 iraheze, handitse yuko ashobora gutwara iyindi myaka 5. Niyo abatubwiye vyiza egome turashobora kumwongera iyo myaka 5. Mugabo mu mategeko aje ubugira gatatu akavuga ati egome jewe n'ubu ndacashaka gutwara, naho yoba yatwaye neza twebwe ntidushobora kumutora kuko atarekuriwe kwitoza. Murumva rero rwaruka rwacu bavyeyi mbona mwarunerekeje ko nabo bitoza ntibafise uburenganzira bwo kwitoza ku nguvu cyane, bakitoza kuko batuguze, kuko baduhaye impera, kuko batwemereye ibintu bijanye biriya. Ntibafise ubwo burenganzira. Erega uko niko kwatugira abaja, none nta muntu n'umwe arekuriwe kugira umuja mugenzi we, nta n'umwe. Aba-CNDD-FDD utanka izi mpanuro zose barazirengagije, bararya umutima menyo, baratimbisha bati hagombe hababe, baratwaye ikiringo kigira gatatu. Urashobora kwiba ingoma mugabo ukabura aho yivugiriza. Amakungu yarasemereye, baravuga bati inganda zizotikira, koko zaratikiye no gutikira. Abantu barapfa kubera ico kiringo kigira gatatu, abandi barapfungwa, abandi baromogwa, gushika n'ubu baracari mu buhungiro. Igihugu c'u Burundi gifatirwa ibihano, abategetsi bafatirwa ibihano. Amahera rero baca bayidimbamwo, bayakoresha uko bagomba. Nivyo vyibi biriko biragira ingaruka mbi ku buzima bw'uno musi. None munyumvira ijambo Musenyeri yavuze ati none uko siko kutugira baja, ko baciye barenga kuri izo mpanuro bari bahawe. Ubu mukaba mubona ingene tubayeho, ntimubona ko tubayeho muri bwa buja? Aha, abarundi ntitubayeho mu buja.
ivyo ntavyo mubona? Ndabira nawe, ntitugira amazi, ntitugira igitoro, ntitugira amatara, ntitugira amadovize, ntitugira amabarabara, ntitugira isukari, ntitugira ibinyobwa. Amahinguriro nka yose ariko aragenda gihoreya, ariko aratembagara. Ubushomeri bwaratsimbataye mu Burundi. Ubukene abarundi babayemwo burokora amakara bugata. Abarundi sinzi bagorewe mu buhungiro. Uno munsi turiko tuvugana ku munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi, abakozi ntibahembwe. Ushitse abakozi atagafaranga bafise. Kurangiza reka mbaze aka kabazo. None ubu ntituri mu buja. Ubu abarundi ntituri mu buja twashizwemwo na CNDD-FDD kubera ugukomantaza umutima, kubera igikenye ca CNDD-FDD. Voilà, nibaza yuko aka kabazo muza kukishura muri komantere. Mbega hamwe CNDD-FDD yobandanya yica amatwi gakomantaza umutima ukutaganira n'abandi, ntimubona ko ubu buja bwohava bwigwiza ko n'incuro 10? Ariko ikiboneka coco ndizera neza ko ata murundi numwe atabona ko Satani Sekibi yatunyaze umunezero, kandi ko tubwirizwa kugaruza. Musenyeri baramubaza bati none ga Musenyeri, wowe ko mu 2015 wari wavuze yuko hamwe Petero Nkurunziza atwaye abarundi baba bagiye mu buja, ubuhoho ubibona gute? Reka mwumve inyishu yatanze. Ego, mbega Musenye, muri 2015 tugarutse muri bimwe vya tweko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kwiyamiriza ikirengo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja, ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuja. Ubuja mwase kiriya gihe bimeze gute ubu? Nta icivugo kiacari cakindi ngene canke vyarahindutse bivanye n'igihe? Jewe nukuri sindumuja, jewe sindumuja, jewe nzogapfana. Nashaka ariho mbere yuko n'abandi bose, n'abantu bose banyotewe ukwishyira n'ukwizana batagirwa abaja, ata muntu aza abategeka ikibonekeza yuko atari ico. Noneho ivyo vyabaye mu bihumbi 2015 babishize imbere y'abandi bashinga ntahe atari ababa mu Burundi, nguko kwabo bepiskopi barerekanye yuko iyo ico kiringo kigira gatatu nyene cyubahiro nyakwigendera President Nkurunziza yarondera atari kugishikira muri ubwo buryo. Nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo, naho yashoboye gutwara, si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye. Eka ni naco gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye, kuko nyene tutashaka kwishyira kw'iryo tonga ry'ikintu twabonye neza. Twahavuye tugira tuti si vyiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye ico ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza. Niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara ico gihe, cyo kuvuga yuko byari mukuri. Oya, twese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda, mugabo ako gatoyi keza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we, naho gidaheze ngo kiranguke nk'uko abantu bose bari bavyiteze.
urumva ko basubiye gusohora itangazo batebagabo CNDD-FDD niganire n'abandi ireke gukumira abandi nihategurwe amatora azokwiyumvamwo bose. CNDD-FDD murabona ko yasubiye gukomantaza umutima. Umushikiranganji wa mbere murumva yuko avuze yuko ivyo turiko turabamwo ubuzima turiko turabamwo kino gihe ari ingaruka mbi z'ibihumbi 2015. Ndabire rero hamwe hatoboneka kode yotuma habaho ibiganiro, hamwe tutoca bugufi abarundi ngo tuganire, ubuja bwoca bukwirikira bwo kwigwiza ko inshuro 10 kubuja dusanzwe tubayemo. Aha ndavuga ubuzima buzimvye canke ubuzima bubi dusanzwe tubayemo. Erega ubu buzima nyene budashoboka nibwo buja. None kuba utaronka igitoro, kuba utaronka isukari, kuba utaronka amazi, kuba utaronka ivyandagutakiye, ubu si ubuja none bagabo. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Mwibuke ko itariki 20 z'uku kwezi kwa gatanu ariho tuzokwerekana ingene twosohoka muri ibi bihe maze Uburundi bukogorora. Muheru no musi mutumira abantu batari mu ishuri ry'abarundi bose abadashikirwa nibi vyigwa dutanga kugira ngo uwo musi uzogere bose babizi.